Bakunzi y'ibiganiro vya Heritage TV ndabaramukije kandi abahenikaze muri kino kiganiro cuno munsi tuzakobayagira kubijanye n'ingene abakristo kwitekaniza kazoza abakristo ingene bakoresha amafaranga ingene boyagwiza kugira ngo muri kazoza kabo baze bamererwe neza n'imiryango yabo. Ico kiganiro naco tuzakwishura ku bibazo bimwe abantu bashobora kwibaza mbi ivyo bintu bikorwa nabande bo bikora gute mbega hoho umuntu ashatse kubikora yobigenza gute. Tukaba dufise umutumire w'iteka muri studio za Heritage TV nawe suwundi ni Ezekiel Hatungimana numumenyereza mu bijanye no gukoresha amafaranga ndetse no kuyagwiza asanzwe kandi afite nishira hamwe rikora ivyo nyene ryitwa Pesa Yetu. Ndabaha ikaze Ezekiel. Murakoze cyane Vete kutwakira. Ego ikiganiro cacu ntaho kiza kuba kiri ni muri ivyo bibazo tuza kugerageza kwishura. Turabaha ikaze kandi mu kiganiro cacu. Ezekiel Hatungimana mu gutangura ikiganiro cacu twashaka mukira bariko baradukurikira Ezekiel Hatungimana ninde? Ezekiel Hatungimana akora ibiki? Murakoze Jenny Twatungimana Ezekiel. Ezekiel ninde? Umuntu ibahuka. Umuntu ibahuka n'umuntu yigisha mahera kuva mu gitondo ku mugoroba. Ndakunda kuvuga amafaranga. Ndakunda ko ndayigisha kubera ko ndazi ko hari abantu nyizina n'inyigisho zafashije. Umuntu yize amafaranga yakoresha nta majirimwe amafaranga agura kwa tuyagwijije kubera ibikorwa twakoze kandi amafaranga agura kubera indero twahisemo kugira. Hari indero tugira mu mafaranga cyo kwivuga nako ibintu yaza kuyagwiza. Rero jewe niyibona nk'umumenyereza nivyo ariko ndakora ndamaze imyaka 10 menyereza abantu gukoresha amafaranga yabo kuyagwiza kuyatunganya. Niyo mpamvu ndabayagira no munsi. Yego. Yego. Twisize ico kiyago kiza kuba kiryoshe kandi kishobora kwigisha abantu benshi. Dutangure ku kibazo kivuga ngo ni bande bashobora gukoresha amafaranga neza mu ngo zabo. Mbega abo bantu bari mu mici ingahe nabahe? Urakoze cyane imbere ko ndavyishura ni mvuze gato mu ncamake ikintu cyitwa Pesa Yetu wavuze. Pesa Yetu n'ubuhinga natanguje haraciye imyaka 7 ko barakora. Ubwo buhinga butuvugana buri mu ntara zitatu Gitega Ngozi n'Ubujumbura. Bukoreshwa n'abantu barenga amajana 7. Abantu ne baje hamwe nari mfite iciyumviro kuva mu myaka 18 ko umunsi umwe nzogira banki yanje. Nifuza kuzogira banki kubera ko hari bivyo nabona bivanye n'amabanki arahari bitanejereje cyane nifuza ko umunsi umwe nzogira banki yanje. Sinengene kuyisangiza cyane ndabo tuyisangira cyane ihanga ryo gushikira abantu igihumbi mu myaka 10. Abona shikira bose bambwira ngo ico ciyumviro nico mugabo ntitugira amafaranga. Cyane ngura kwigisha kuziganya epargne. Ni mvuga nkoresheje imyaka irenga 8 ariko ndigisha abantu kuziganya. Ucimbaza ati mbega none ibintu birabande mu byukuri inyigisho zo kuziganya gukoresha amafaranga ziraba umuntu wese ageze gukonsoma ageze gukoresha amafaranga. Nimba hariho umwana mujana ahantu akamenyekije washaka akagitora mu byukuri umwana harageze ko yiga ibijanye n'ikoresha ry'amafaranga. Amenye ko afise access ku kintu kimwe runaka nagerageze ko access. Rero mbaje ati mbega ni bande mu byukuri umuryango wogize bose umuntu wese ageze gukonsoma ageze gushaka ikintu kucifuza. Hariho umwana wande w'imyaka 2 ngurira ikintu atansavye. Mugabo ujye ageze kugisaba kuvuga muhiri wande zinyigisho ziraba madamu n'abana babiri bafise 6 7. Ibintu rero biraba umuntu wese ageze gukoresha amafaranga. Nimba yakore apana ayahembwa apana afite umushahara ku kwezi umuntu wese akoresha amafaranga ibintu biramuraba. Ego tuvuze ngo umuntu wese akoresha amafaranga ibi bintu biramuraba. Tuba tuvuze ngo naba abantu barima baruguru naba abantu babavyeyi bacu bahakera bamwe babayeho badakoresha amafaranga bagira bimwe byo kugurana ibintu birabaraba. Urakoze cyane. Kora ko ibintu bitakibaho ngo baze barahana ibintu bahana amafaranga niyo abashoboza. Ujya muntu wese ahari izingisho ziramuraba. Maze kuzigisha ku bantu batandukanye nazigisha abanyeshuri baje kaminuza baje secondaire bagira tandundi buzima. Nazigisha n'abantu ba ruguru abantu bafite mikora ciriritse mu vyukuri izinyigisho umuntu wese ziramuraba. Ndahabwa namaniyumvira ko byari bikenewe yuko umuntu ntako ari gibatisimu. Inyigisho zitangura hasi ni bari batisimu canke yagamukama ikintu cyose umuntu yagutangurira ko kwaro kumenya ngene akoresha amafaranga. Yego. None abantu bose mwebwe muri ko murigisha mwibaza ko abantu bose babizi canke birakwiye kuvyiga? Nibaza ko batabizi. Hari abarahisemo kuvyirengagiza. Mbega n'injyare tuvuga ko umuntu ari éduqué financièrement. Imyaka iheze ko navyigisha haguma haza abantu bakabitara bakabikuna bacambwira ngo
icari kumpa bino bintu nkavyiga nkiri umwana mu by'ukuri ntawe usubira ku mwana akuze kandi ntauvyifuza mugabo nimba abantu bose nigisha bashaka bavuga bino bintu iyo nkabimenya nkiri umwana niyo naciye niyumvira none ko tudasubira inyuma twigisha abana bacu uno munsi tuvugana turafise abana 125 baza rimwe mu kwezi kwiga education financière biga icari cyo gukoresha amafaranga kuvuga rero ngo n'umwana biramuraba naze yige gukoresha amafaranga hama rero tuvuga ko umuntu afise inyigisho ndora amafaranga umuntu avuga ati mfise amafaranga atenda yakoresha umuntu afise ubumenye ku mafaranga ni umuntu kuri jewe afise ibintu bitatu icambere n'umuntu azi neza amafaranga yiwava mbega amafaranga yanje azana na hehe nk'abakristo turazi ko bitubwira ko ico dufise cose ni c'Imana ico dufise cose amafaranga gusa igitabo telefone impuzu ibyo mfise vyose ni ivy'Imana maze kwimenya rero biransaba ko ntegereza kumenya isoko y'amafaranga afise uno munsi urabaza umuntu amafaranga we yakura hehe acavuga ngo je mbona Imana ihezagira ukiri muri mbona Imana ihezagira uzava yakoresha uko nyine ubona yahezagira niko uzabona ko aranahera tubwira umuntu rero ngo ikitwemeza ko ufite inyigisho nziza uzi icyo amafaranga ni igihe wewe ubwawe uzi ngo je amafaranga ndonka azana naha mpembwaya nararimye ibiharage byazanyaya narateye ikawa byazanyaya niko bano ndaza hafi ico gihe tuvuga ngo urafise inyigisho ndora amafaranga icya kabiri ni igihe umaze kumenya gutandukanya ibyo wifuza n'ibyo ukeneye uyu ni wa muryango avuga ngo kugira ntidupfe turakeneye kugura ibiharage hama hariho amaji meza tuyaronse ni vyiza mbwa tutayaronse uzabandanya ni kuvuga ngo baramenya gutandukanya ibyo umuryango wifuza n'ibyo ukeneye ico gihe rero baca babaho bisunza amafaranga baronka mwari muzi ko amafaranga atari elastique ntakweguka iyaba kweguka twotesheje ngira mugabo ntakweguka amafaranga rero ayifise ntazopfa kwegutsa ubu reka tuwe ubuzima nkoresha amafaranga ndavya yinjiye ica gatatu ni igihe uwo muryango uwo muntu ufise ishaka ryo kugwiza amafaranga iyo tuvuze umugwiza atunga vuze ko umugwiza atunga cyangwa umugwiza atunga wavuga no je sindiwe kubera ko wibaza ingene babavuga mugabo umugwiza atunga ni umuntu wese ejo yarafise 10,000 uno musafise 11,000 umuntu wese yarafise 100 ejo haheze uno munsi afise 120 uwo muntu numugwiza tunga yarigwijije rero tuvuga ko umuntu afise inyigisho zihagije azi amafaranga igihe ubwa mbere azi ayafise hava source de revenu mbega yiwe yikura hehe icya kabiri nigihe abaho ubuzima akoresha amafaranga waravya yaje hama kandi agatandukanya ivyo akeneye n'ivyo yifuza icya gatatu nigihe ashobora kuyagwiza rero si bose abishoboye utaravyigisha neza kubishobora kuko kwishuri babitwigishije kuko kwishuri abatari bake bize gusaba akazi ari vyiza mugabo kugwiza amafaranga nabwo n'ubundi bumenyi rero izo nyigisho ni zo twigisha abantu kuko imyaka yose yeze nigisha kuziganya kwari kuishura ikibazo kivuga ngo no yagwiza gute uzokana umutahe nzokura hehe tuziganye turaza gushika kuri no yagwiza gute mugabo uye ndiko nshaka kumenya no ni gute umuntu adashobora kuba abaho ku munsi ngabategezwa kubaho nkuko mwabitubwiye ni gute uwo muntu yoshika ku rugero azoziganya tubanze tuvuge gute novuga ngo gutegekanya ivyo ku munsi tugategekanya ivyo kwezi hama tugategekanya ivyo umwaka hama tugashika kuri bimwe byitwa kuziganya dushaka duhere ngaho ni gute n'ibyo bintu umuntu yobigenza icambere cyo ni integuro hamaze kuba integuro haraba guhindura ivyumviro nimba nibaza ko nzoziganya kubera ko naronse umusesekara nzoba nihenze mugabo kuziganya ni inyigisho itorosha kwakira wanagomba kandi itaraba n'imyaka mugabo ikintu gikomeye mu kuziganya mbanza guhindura ivyumviro rero nibaza jewe cadufashe nabo turi kumwe twese twataye ko tugiye kuziganya imbere ko dukoresha amafaranga épargne avant de consommer ni wifuza kuziganya inyuma y'amafaranga asigaye abatari bake korana kunyumviriza ngaba turaba bazo basigana ubusa gitega bacu bambwira ngo yari subusa gusa ngo tuja muri mwe kuvuga muri nyene vya seri bisigura rero ngo maze gutara ko kuziganya no bikeneye kuri jewe umukirisu wese biza kuziganya
biratubwira yuko n'ikimonyo kiraziganya ibyo kizofungura muci kirazi ko n'umunsi imvura iguye n'umusesekara iyo turavuga ngo Yosefu muri Egiputa yarakomeye yarateye imbere yagize ibintu byiza cyane rwose mugabo mu by'ukuri byiyumvira atanze byari bisanzwe ni kubera ko byari byiyumvira hawe n'Imana byari bya epari muzoronka imyaka y'umusesekara ingya ziboneke ifu iboneke rero ndabahanura muce mu bibika mu bishire mu bigega full stop barakize bakira amapfa inzara barayikira kubera abagisha inama gusa ngo nimwaronka umwimbu ca muziganya ubu rero ntuco wiyumvira ngo nzoziganya ndose umusesekara kuziganya n'indero umuntu yimenyereza rero kuziganya nemeza ko bikunda igihe honyene umuntu azi icyo araziganiriza atari uko ni inyigisho zinarambiye no kwigisha wanagomba zirarambira kwigisha igihe uriko uravuga gusa kuziganya icyatumye nibaza bimaze imyaka 7 byo nigisha jewe ni kubera ko tuvuga gusa kuziganya tuziganiriza iki rero hajya hari ibintu bitatu bikwiye kurusonikira kuziganya icambere ndaziganya kubera nifuza ko igihe hoshe iki kibazo ikintu ntari barateguye mu zagi wanje no gishobora ni cyakintu kibaye icaduka kiradutse nimbe nipanze neza fisi ico nza kugira ico nkoze kubera naziganije ica kabiri ndaziganya kugira ngo ure cakintu nkeneye muri kazoza uno munsi ushaka kubukeneye kugura abana televiziyo nziza kubera ko iri kuraraba bimwe ibintu hava usanga twese twirabura sivyo twifuza televiziyo nziza gose ico ni ikintu ciza gose ubu rero wogira uziganize ya televiziyo iyo ni motivation nivyo wifuza gukora kandi ibyo biremewe ndiko ndaziganiriza ikintu nifuza kugura uyu munsi mugabo ntashoboye sinibe oika reka rero nziganye ndayarondera ica gatatu ndaziganya kugira ngo ndayagwize hamwe tuza kugaruka bavuga mugabo ntushobora kuziganya udafise ivyizigire mu Mana kuzoshikejo hari ubuzima abantu babamwo bakaba ubuzima bw'akajagari kubera ko bibaza ko ejo batazohashika nimba rero wibaza ko utazohashikejo umva n'icyo ufise byose havurara bimaze rero nk'umukirisi n'utari umukirisi wese afise espoir ko ejo zohashika umuntu yumvire ko ejo hakene kuziganirizwa ego twavuze ngo kuziganya kugira udoshike kuri ivyo bintu byose wihaye ko intumbero nuko ugira integuro none iyo nteguro mbega hagiroroshe gukora urakoze integuro bugiroroshe ikintu nibaza abo kigoye no kwishira mu ngiro kubera ufatire ku barundi tuvuga ngo benshi batize ufatire ku bice 90% by'abarima batunzwe n'umurimi bajya abantu barategura babazi imvura gatasi zoga umunsi munaka impeshi zobaho umunsi munaka akabaza n'ibyo azotera mugabuza gusanga iyo nteguro ufisi kugira mu ngiro birasaba izindi nguvu birasaba umumenyereza umukoca kumenyereza kwibutsa ico wiyemeje kuko mu by'ukuri umumenyereza ntatora inyishu zibazo nazari inyishu zibazo ufise kanamba umumenyereza aragufasha wowe nyene kwivumburira inyishu ziwawe ubu rero integuro irorosha kuvugana igihe rero nk'umuryango kugira ngo integuro ije mu ngiro nuko umugabo n'umugore n'abana babazi iyo nteguro ndatera integere n'imiryango cyane cyane mu mwaka mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa kabiri turafise twese akariro keza umwaka utanguye umuntu wese yifuza kuvuga ibintu azokora kandi Imana ishimwe ko twese bize mugabo mbega nibanga babishitseko subira inyuma urabe ibyo bari imbiye gukora muri 2020 wakoze bingahe aho vyapfiye mu by'ukuri integuro irashoboka hamare integuro nayo nyene yoroshe igihe wifuza gushika ahantu akarorero nk'ubu umuryango wasize umwana mu ishure mugabo mu ishure batifuza bitumwe n'ubukene amikoro make twari twifuza ko umwana wacu yo kwiga hajya ahantu ubu rero integuro yabo igira ngo mu myaka 3 uyu mwana wacu azobe yagiye kwiga hajya ahantu kubera ngo nakora ikibazo ca leta agirirwa amahirwe kubandanya neza iyo ni integuro y'umuryango mbega no imyaka 3 birumvikana egome cyane birakene ko biza ku mwaka umwe bize ku kwezi bize mu ndwi bize ku munsi mbega iyo nteguro irabantu hose muri iyo nzu ubu rero umuntu wese agira gica aterereye kugira umwana wacu bikunda je kwiga hajya ahantu imyaka 3 bisaba ko turafite amafaranga anganuko mbega amafaranga azova he aya mafaranga icambere two kwihutira no kugabanya ibyo twara dufungura bagabanya ibyo bafungura iyo nteguro iraba n'abana bose uro nimba abana bazi neza igituma bifuza kujya mwana yiga hajya ntibaza gushavura babuze ico baronka ni integuro ndiko nzanamwe ikiguzi c'iyo nteguro
hama wa mwana nawe ari kuri rya shuri aronke amanota meza. Integuro ni kuvuga ngo mu nteguro mba nzi ngo nifuza gushika aha mu myaka cyangwa mu mwaka bizonsaba iki kugira ngo ndahashike. Umuntu wese mu bo vyega azozana iki niki 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 niki. Hamara nk'umuryango muce muza murarabira hamwe rero umwaka uheze. Nimba twavuze ko dukeneye miliyoni 5 mu myaka 3 bisigura ko atari gitangaza kibaye ntuzokera rimwe. Ufata rero amafaranga imyaka miliyoni 5 ukeneye uyagabura ku myaka 3 uciyagabura ku mezi 36. Muce muza murarabira hamwe ukwezi guheze. Twabwize ko twaraziganije amafaranga ibihumbi amajana 3 akarorero. Mbega byagenze gute? Ntivyakunze kubera naka ntiyakoze cyategeza gukora. Integuro rero biraza kugora ko umugabo azana integuro yiwe wenyene mu rugo rumwe umugabo umugore n'abana kanibisho. Iyo nteguro ntizo. Niwe abahatiraho naho ntibazokwigira banezerererwa iyo nteguro yawe. Biraryosha abantu bose mu nzu yoshise kuri ya nteguro bari bifuje. Wow, twaguze yateje twashaka. Umwana wacu yigahane twari twarifuje. Kandi umuntu wese araza gukunda mugenzi no kumubaha kubera abona ko yageze aho hantu ko ruhara rwiwe. Yego. Novuga ngo none iyo nteguro iyo itagenze neza biba byapfiriye mu muryango wose canke biba byapfiriye kuri umuntu umwe. Urakoze cyane. Integuro gupfira hose sinza kuhemejana kwijana. Mugabo tuza gusanga hari ibice byaterereye uko gupfa ku integuro. Nk'akaroro kuri yo akorana gatanze. Nimba kugira ngo wa mwana wacu bige kuri ryashoye kene 3 miliyoni. Nimba hari umwana mu ishuri yaciye akora nabi gose. Bice bisaba ko tumurira kuri d'histoire bamumenyereze y'amashuri ari ku mugoroba. Amafaranga gacari wa twari twateguye. Uyo mwana mu byukuri yaterereyemo kugira ngo wa mugambi ntukunde. Hama nimba harimo wari yaremeye kuzogenda n'amaguru indwi yose kugira ngo yabise aho rakoresha ayatere muri wa mugambi natabikora intego zepfuye. Rero integuro tuza kumenya aho yapfiriye igihe twari tuzi uruhara rwa buri muntu wese. Rero nitworinda ko integuro ifaca imyaka 3 ekanamba. Integuro nitwira mbega mu ndwi twegeje ya nteguro. Mbega mu kwezi byagenze gute? Mbega warakoze cujeje? Akarusho rero kuraba ya nteguro buri kwezi no kweza kugufasha kuraba ati Madame Yvette ntiyakoze ibyo yemeye gukora. Kuno kwezi Yvette yari yemeye gukora bya bintu ntavyo yakoze. Yvette yaraterereye kugira ngo umugambi ntushoboke tuje mu nteguro. Mugabo nibaza ko amakenganje fise ni giyo nteguro yazanye n'umuntu umwe. Aza guca avuga ngo byapfuye. Haba bipfuye rero ntazera kuramenya aho byapfiriye. Rega no kumenya aho byapfiriye wabiteguye. Integuro yagenze neza yaguze kutwereka aho vyankiye. Hama rero bitakunze turaza kumenya ngo byavuye mu buryo bubiri. Hari ibintu ataruhara twifiseko. Ivyo bintu vya bindi wewe ntaco ari gukora ngo bibe ngo ntibibe. Ni ubusuma bwabaye. Bawusuma ushura mbega hari mu Rwanda rwanje kanama. Twari twatewe ko tuzokora amafaranga twimbuye bya biharage. Imvura yabi byose yabise nk'amazi. Mwene data. Ntiwite ku mwikomo. Ivyo si byo ujeje. Imvura byo ntazari gushobora. Mugabo nimba wari wabwiza gushanga umunyezamu ntumushinga ugaca kwiba byagusamaza. Rero biroroshe ko nza kumenya ngo vyapfiriye igihe ndavye neza mbega icavyononye nari gukora iki ngo nikibe iyo ndahashira umunyezamu ntibari kuvyiba ndaronse icigo. Ica kabiri imvura gwari nyinshi ntacone kubikorako uca wiha amahoro ugacutekana. Kuvuga rero ico gihe n'umwikomo mu kuwitako ahubwo kandi wicuza ha kwicuza hakuri icigo. Ko none naye gushira munyezamu ntamusizeho nakoze kose. Ikindi gihe nzogira ndoshira munyezamu. Sima ariko ndicuza mugabo ariko ndavuga nti nararonse isomo ciko. Ego. Tutere tuje imbere tuvuga ngo none kugira bigende neza. Iyo ntegura igende neza twaravye twirimbuye ku kwezi byagenze gute kugira bigende neza twokoresha ubuhinga ubuwe. Ubuhinga buhari ni burasanzwe ugambe no kwaba inama ya mwese abo vyega. Izi nyigisho zanagiye ushinga nazigisha abantu bazogira mariage nafisa bamenyereza bazogira mariage biraryoshe kose kubera batanguye urugo bafite cimviro bose kimwe gishasha. Mugabo ntihaba hararengerana. Ibi bintu byose biraba abantu bose. Ni mujange mugira inama mbega mwifuza gushika he. Hagera mwifuza mumaze kuhacapura neza mumaze bati wow haya ntaza hasa neza. Ico gihe umuntu wese agira ico aterereye kugira ngo muhashike. Camu vyandika rero. Mvuge twifuza gukora kino kintu. Twifuza ko caba cakozwe gushika umunsi munaka. Kino kintu kizodusaba ibi nibi. Iki kintu kizokorwa na naka.
turi kumwe hama mushireho ikirangamisi canke muza murasuzuma muce mushana akamuza baravuga ngo vyarabaye canke vyabaye. Rero ivyo bintu nivyandikwa ubuhinga bwa mbere no kuvyandika bishira ahantu abafite imiryango baciye ku mashuri benshi canke abafite amatelefone ma smart niyo ushinga telefone bashemwe n'amarara mazara bibutse uno munsi wabwirizwa kuziganya igihumbi kugira ngo wa mugambo ushoboke umuntu avyibutswe. Integuro ya mbere ubuhinga twokoresha no kuja hanga bavyiga inama igategurwa tugacapa twese twifuza kuja mbege ejo hacu twese tuhabona kumwe nimba ubwo bukene wovuga cyo kintu wifuza bose batagikeneye kibazo gishikako. Hama rero ikindi naco vyandikwe akamaro k'iyo vyanditswe turaza turagaga turaba mbega vya bintu vyaratotse ego twohera ni ku kwezi ni ku mwaka ni ku munsi ni mu myaka 5 twohera mu vyukuri hari igihe mpora n'abantu usanga ko bavanga bafite imigambi imyaka 5 mbega umugambi imyaka 5 ucagagure buri mwaka gusaba iki ni kuvuga ngo kugira imyaka 5 ni vyiza mugane nimba utaragira n'umunsi n'umwe integuro oya ntuge imyaka 5 tangura ku mwaka umwe cyo noterera kubera umwaka ugeze n'amezi 12 canke integuro y'umwaka hamashira biranga mu kwezi beza kumfasha hama ninamenyereza neza ngakora iz'umwaka umwaka mbere nkabona ibyo nakoze nabikoze vyose canke ivyakozwe vyose kubera imvo runaka ndashoboye no kumenya ituma vyapfuye kuko ikibazo gihari no munsi mbega iyi nteguro mfise ipfuye namenya ko vyanse mbega ndamenya aho vyankiye kuko ari gihwana umuntu ko ari doga ikintu umva ko teka sawa vyankiye mu vyukuri vyapfira iwabo yaraze n'undi muntu mugabo aciye yumva kariwe. Ubu rero nimba utaraga integuro n'umunsi n'umwe gira integuro yawe iyo mwaka. Hari abantu babibaza ngo kubera tuba twarakijijwe dusenga Imana ntitukeneye integuro eka nama turayikeneye. Imana irifuza ko dutegura tugira integuro kuko naravye n'umugambi ko ducungura ntiwaje bukwi na bukwi harabaye integuro nzorungi kandi ndazocungura abantu yari integuro. Rero twarabe natwe ngaho hantu tugire ku Mana agize integuro integuro tuyigire hame dufashe kumenya twifuza gushika n'uruhara rwa buri muntu wese. Twotegura ryari urakoze cyane iyo mpamagara mu kwezi 12 nacama barutubura mu kwezi 12 ni gihe bafashe wa mwaka bose bakoresha mu kwezi kwa 12 akarusho karimwo no kumenga batari bake aho bakorera batari bake amakonje bafata bitari bike byose byisongo mwaka muga ntico buza ko utateguye mu kwezi kwa mbere yohera mu kwezi kwa kabiri cagira ati kangira intego naho goma kagira intego gushika mu kwezi kwa 12 nyene nta nakimwe. Rero nturindire bikora ubunyero vyemeye nimba ibi niko ndavuga bigufashije ukumvura bitahura vyemeye cwishira mu ngiro cuga integuro yawe uge integuro y'amezi 6 ni y'amezi 3 mugabo unyemerere urondera umuntu yibwira iyo nteguro yawe azogufasha kuraba ko vya bintu wabikoze yire mwabigize mu nzu mwese biroroshe mugani mbura umusore utararonka uhita muca inkumi uri kurimvira wewe nyene birashoboka uravyumvira ucurondera mumenyereza mukorana azara gufasha kuraba ko muko murahashika. Kutegura kugira utegure ingene uzo kwitekaniza akazi canke ingene uzobika amafaranga ya ingene uzo yakoresha ivyo bintu birakunda kuri ya miryango ukwezi kudahera basabide ni hagati mu kwezi. Urakoze cyane jewe ndemeza yuko umuntu wese nta mukene nta mutunzi bivana n'ibyo umuntu afise n'ibingana twese twashaka kugwiza itunga rye wacu. Ikibazo niki mbega ndifuza kurigwiza canke ndose 100 numva no bibikana bimari 100 canke no bigwiza izero nyigisho ndaje nkwakosha pesa yetu no munsi barenga amajana 7 bava mu miryango itandukanye bava hatandukanye bakora hana hari abahembwa menshi abahembwa make abanyeshuri abagitangura ubuzima basoda police badaganga twese tugahura tugakosha uringa pesa yetu igikomeye no gutahura igituma bikeneye ntibihagaze kuro nkingena ngana bihagaze ku ngingo za gufata ayironka ko yose uyaziganya koko ziganya sima ko ziganya amafaranga menshi igikomeye gusura kuziganya hama kuziganya biduge ugabanure ya mafaranga wewe ukoresha dufate ko amafaranga yose turonka ari bice 100%. Hajya twese turafise ibice 100% by'amafaranga turonka 100% wawe iratandukaniye naka cyane gose mugabo ivyo bice 100% by'iwawe uri umukirisi wemera ikigira 10 ucutanga ikigira 10 hasiganga ibice 90%. Mwanyemereye ko muza muraziganya mbere ko muyakoresha ubu rero singira mvuge ngo nkoresha amafaranga cenziganya yasigaye oya udusanga asigaye ubusa urongira mfate ici 10 ice 10% by'Imana
nzana rero ibindi bice kwijana nifuza kuziganya dufate kuri 5 hacasigara ngaha 18 kwijana 85 nice ngwana rero buri mwaka twihinira ihangiro nduze ayo nziganya ngabanye ayo nkoresha. Hari igihe dusamara tukibaza ko mu boss akomeye gose ari wa wundi bisesagu yose yatanga eka namba mu boss mwiza ni wa wundi yaziganije menshi agakoresha make. Hacagera igihe rero uhimana icicumi uziganye icicumi ufungure 80, ubundi munsi utange icicumi uziganye ibice 20 kwijana ufungure 20 kwijana uzuragira uko nyene uduza amuziganye ugabanura ayikoresha. Okay. Dutara dusozera nashaka kumenya ivyo bintu iyo umukristo abikoze ntihava vyitwa kwirundaniriza ubutunzi mw'isi, ntihava vyitwa kutizigira Imana. Icambere kwanza kudakoresha amafaranga neza ni icaha, kuko haba hari nk'ubugungu bwa mbere igihe umaze gutahura ko ibyo ufise byose ari ivy'Imana. Umunsi ntahura iryo jambo nkaboneka amafaranga yose mfise ari Imana, naciye mpindura uko ndayakoresha. Ndakoresha ndahesha mu Imana icubahiro. Kuyagwiza biri muri kamere k'Imana. Kugwiza nimba no munsi ufise 100 ngaca ndabikoresha nkabigwiza nkabitangamo akazi mbega se nkora Imana. Hajya mari muzo ko ari imitwaro apana hariho imitwaro yose yishugwa na Imana izokoresha. None ntimumva ko toduterera Imana mu mugambi wayo ukwisha imitwaro y'abantu bamwe basenga babuza akazi undi nabo yatahuye ko ayafise ari Imana kubw'ibyo agira yagwize. Rero navyimira maze kubitahura ningana kora ibintu baza guhinduka aza umuntu wimvuga kuri tazokwiba umuntu mu kudandaza ibintu byibazo bicira ku murongo kubera razi ko akora byose nk'ukorera Imana adanaza nk'ukorera Imana. Rero uno munsi kugwiza itunga kuvuga amahera ndazi ko batayavuga batari bake mashengera mwamwe muganda batera intege none ko mwishengera batwigisha kuyatanga none tuba tuyakuye eka n'abatwigisha kuyarondera. Rero nibaza ko ndemeza ntakekeranye amafaranga kuyakoresha no kuyarondera ni vyiza cyane. Ikibazo n'igihe gusa wewe ari yaciye akurongora ico gihe rero we ni kuvuga ngo n'umuntu wo mukura ngo uyaronke wobesha kugira ngo uyaronke. Mugabe yamaze gutaraka amafaranga ari gikoresho ubwira amafaranga ngo nkurikira niko nkorera Imana muri no nzira aragukurikira. Ibintu byatura mugabo barayakoresha ushusha amafaranga mu kintu akayezozana yandi. Hama rero nk'abadandaza kuyagwiza ndiyumvira ingorane hari nzare mu nyisho mugari usenga naho umaze kumenya ko Imana muvugana umaze kutanga muvugana. Imana iravugana n'abadandaza iravugana n'aba-entrepreneur Imana iravugana n'abantu kubera harimo inyisho tubona ngaha zije ukavuga ngo uyu mudandaza yarasunitswe n'Imana azanye inyisho mu gihe kibereye. Rero tuvuga ngo umuntu akorera Imana eka namba umuntu akorera Imana amafaranga tuyarondera mugabo nimba ari yakuvyura mu gitondo ari yagukoresha oya aho raba neza. Rero wari ukwiye kugendeshwa no gukoreshwa n'ici Imana se muri wewe amafaranga uzoyakana ko dukenera amayinite canke telefone atacika igikoresho. Nzihe nyungu rero zo gukoresha amafaranga neza ku buryo tushobora kuyaziganya? Inyungu ya mbere hari nuko umuryango wacu nkande hantu ya mafaranga tuza kuronka bya bintu tukeneye. Hame kindi na bya bintu twarifuje muri kazoza tuzobishikako. Tuza kubaho umuryango mu buzima bwiza ubuzima bwose ibice byose bigize ubuzima bumeze neza. Hame kindi nuko dufite amafaranga Imana irayakoresha mu guhezagira abandi mu kwagura ikuba cayo. Harimo no turusho twinshi kandi karusho gakomeye ko rutanga Nicole ibi katora koyoko kuko nimba tuko ari televiziyo musi hari nuko hariho CNC nuko hari amatara nuko hari ibintu byose ko biraba kuvuga ngo najya Kole hame kirushirije harabazo haronkera akazi nteri ntegerera abakirisu bavumbure abakirisu baza n'ubuzi bagira ama society bagira ama entreprise batanga ubuzi batereye muri no ruganda kuko umuntu wese agira icakoze n'icafungura. Biro bizoba bitumwe n'iki bitumwe n'umukirisu atahuye yuko amafaranga yose fisi n'ingenzo byose ni vy'Imana kuyagwiza no kuyakoresha neza no guhesha Imana icubahiro kubera niyo yampaye. Murakoze cyane. Ni na hano duce dusozera ikiganiro cacu aho ariko baradukurikira mwumvise inyungu zo gukoresha amafaranga neza tukayagwiza ndetse tukanayakoresha uko Imana ibidusaba. Na hano ikiganiro cacu tuje tukirangiriza dushimire umutumire wacu Ezekiel Hatungimana mwakoze kwita ubutumire bwacu. Mwakoze namwe kudutumira. Tubashimire mwe mwese mwariko murakurikira kino kiganiro ubuntu bw'Imana ubane namwe.